zirara ego izi ni inkoho abanyene zahiye ego izi ni inkoho ibaze gutegwa ibombe kugeza naho inkoho nazo nyene zisha kino kigo rero canke no hoteli harimo abantu benshi ba M23 benshi kabisa benshi cyane gose nibaza ko aba M23 bajeje gucika umutwe bajeje gucika umutwe kabisa sinibaza ko hariho umu M23 ahari uyu mwanya yoba ari kahumeka umwuka w'abazima nukuvuga nuwacitse ku 10 nta mutima umenga afite yo gusubira ku rugamba hano hantu rero haguye n'abakoronere muri M23 ego hapfuye muri ndongoza abufisi kabisa bakomeye amakuru rero hari nuko Tshisekedi ntiyiteguriye kureka Tshisekedi ntiyiteguriye kureka Tshisekedi urugamba ararubandanya hari abantu barabavuga ngo ukubera iki Tshisekedi ngo Kongo ngo ifise igisirikare ngo gikomeye ngo gikaze ngo mwe kutuba tubona M23 irikiragirane ikora ama operation igenda ifata ubuce butandukanye umwanya meshereza umwanya nico gihe uyu numwanya wo kwereka urazi bwambe barababembereza bakababwira ati va ngaho baka uyu mwanya rero bakabakoresha inguvu force militaire zose zishoboka kugira ngo bashobore kuva hano hantu neza namba hageze yaho reka kavuga akabana vraiment vyumbabaza nakabahaye ku kavideo kabereye vyumbabaza nakabahaye kubera ko nandi naka video nabonye ndatwenga kugeza ku rwego rwo hejuru urabona abana ingene baba bakaniye urabona iyi ni Fardes ego urabona ingene baba bakaniye reka na video ngiyi abantu bataza bagira ngo turiko turasaba aramunenda connection Rumangabo abantu neza kugira ngo ndakunda gutanga ahantu kugira ngo bahamenye iyi Rumangabo iri muri Rucuru iri muri Rucuru Rucuru naho basanzwe bazi ko ariho aba banuzenya bahora baba ba Sultani Makenga aho iri ngoma no kuvuga nahantu yari nka etat major ego M23 kandi bivuga uko nyene kubera ko ahantu batoreza ibintu bya gisirikare c'est-à-dire que ibigwanisho byose by'aba M23 byahitira hehe hano hantu cyumva ko hano hantu hatara ahantu horoshe ntihari horoshe ntihari ahantu horoshe ku gihugu cy'u Rwanda ntihari ahantu horoshe ku ba M23 Hello guys, mwameze neza Sonneline Carlene Alou comme d'habitude Miss Wafseri wamenye musumena mu maso y'inyana. So guys, ndabaramukije cyane nongera ndababwira yuko ndabahaye ibizu byinshi cyane muca mumenye impamvu ndabahaye ibizu ariko reka tubanze dukore murazi yuko toujours tuba turi mu kazi kose John Mabu tuba turi update kabisa murakumva update kabisa tuba turi update reka rero uyu mwanya tubanze kwanza tumuhikaze John Mabu abaramutse hama cyo tuja ariko hari ikintu wibagiye gushima nababwiye ati yes ndabahaye ibibizu muca mumenye impamvu ndabahaye ibibizu nico nagihereyeko abafazi banje nabahaye ibibizu muca mumenye impamvu nabahaye ibibizu ariko imbere ya byose reka tubanze kwanza tumwakire John Mabu. Yes, jewe ndabagumbiriye cyane nkuko ramwe ndabivuga mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Kubera ko muhejeje kurutera iteka twakwije umuryango w'abantu 220. Twihamashi. Izana mikomera amashaho muherereye hose. Kubera ko bino bintu hari abantu batazi inguvu bitwara n'uburyo bitwara. Ariko vraiment ni by'agaciro cyane. Ukumiko muradusupportinga mudushigikira mubandanye mubikora kugira ngo tubone tugira umuryango wagutse namba mutugejeje ku 220 pourquoi peje mutugeza ku 250 pourquoi payeje mutugeza ku 100 byose birakunda byose birashoboka kandi turizera neza turi kumwe na mwebwe ibintu byose bigiye kumera neza cyane hama ushaka kuri mushasha waje no munsi urashaka gukanda sabone urashaka gukanda sabone kugira ngo uzozuraronka amakuru acengana nibigoye niko mugakengera ugafyonda kuko ukazozura abona notification buriko dushize ko ikiganiro turamutse abantu bose kabisa badushigikira turamutse bari hanze igihugu mu mihingo yose yisi ine itandukanye yisi ndazi ko tuhafisa abantu turabakunda cyane mubona imudukunda nako turabakunda. So reka tuje mu kiganiro rero nyezina imbere ya byose kamanze nandi ndababwire yuko ndabakunda cyane nuko Imana mwakoze kunshigikira kandi nguma nshima aho nicaye hose nguma mvuga ati les fonds ndabarovinga sana kabisa.
so reka rero imbere ya byose tubanze dukore icyatuzanye imbere ya kamera. Amakuru ni menshi, amakuru mwayumvise yuko bahamaze bahaturitsa John Mabu bahamaze bahaturitsa muri Rumangabo akarere bindira gato akarere ni nka etamajoro niko bivuga icambu cawe nkuko wari wabisesanguye kare. Reka rero tuje gatoyi muri Rubaya reka ubwo ametwe twababwiye ko ihoteli yarashwe, ihoteli yaho icumbikiye aba-M23 bese bari bavuye mu butumwa bw'amahoro muri Sudani bahamagajwe na sebuja wabo Paul Kagame. Mwabonye ibyababaye ko amakuru duhari rero adushikiriye umunyene nuko burya aba-M23 bahatikiriye. Ndiko ndaraba amafoto ngaha sinoshobora kuyashiramo, ibaze gutegwa bombe kugeza naho inkoho babona inkoho zisha. Hari abantu ndiko ndabona ibimenyeshuro byo mu Rwanda bigenda bivuga ngo cari kigo ngo c'aba FDLR, cari kigo ngo c'abakingo bagomba kwinjira mu Rwanda. No kuno guhuvya abantu ngiyi foto no kubahovya izi foto baziraba. Izi ni inkoho babanyere zahi. Izi ni inkoho ibaze gutegwa ibombe kugeza naho inkoho nazinyeri zisha. Kino kigo rero canke no hoteli harimo abantu benshi ba M23 benshi kabisa, benshi cyane gose. Nibaza ko aba-M23 bajeje gucika umutwe, bajeje gucika umutwe kabisa. Sinibaza ko hariho umu M23 ahari uyu mwanya yoba ari kahumeka umwuka w'abazima, nikuvuga nuwacitse ku 10 nta mutima umenga afite yo gusubira ku rugamba. Hano hantu yo haguye n'abakoloneli muri M23 hapfuye muri ndongoza abawufisi kabisa bakomeye. Amakuru rero hari nuko Tshisekedi ntiyiteguriye kureka. Tshisekedi ntiyiteguriye kureka. Tshisekedi urugamba ararubandanya. Hari abantu barabavuga ngo ukubera iki Tshisekedi ngo Kongo ngo ifise igisirikare ngo gikomeye ngo gikaze ngo mwe kutuba tubona M23 irikiragirani ikora ama operation igenda ifata ubuce butandukanye. Umwanya meshereza umwanya nico gihe uyu numwanya wo kwereka urazi bwambe barababembereza bakababwira ati va ngaho baka uyu mwanya rero bakabakoresha inguvu force militaire zose zishoboka kugira ngo bashobore kuva hano neza cyane ahantu rero ibindi bintu ngenda ni nk'umujyi w'igisahira wambaje vya Rumangabo abantu batazi neza ni kigo cyaha imyitozo abagwanyi bose ba M23 binjiye hehe mu gisirikare ca M23. Uno musi rero mu bucagucagu niho naho nyene bakoze operation iteye ubwoba. FARDC ndakubwira ati yakaniye. FARDC ni kineye bya bintu bya blague. Oya ni kineye ibintu bya blague, ikeneye gukubita yikura ku mwanzi. Ahantu rero hatewe naho nyene muri Rumangabo abantu neza kugira ngo ndakunda gutanga ahantu kugira ngo bahamenye. Iyi Rumangabo iri muri Rucuru. Rucuru naho basanzwe bazi ko ariho aba nuzenya bahora ba Sultani Makenga aho iri ngoma, no kuvuga n'ahantu yari nka etat major M23 kandi bivuga uko nyene kubera ko ahantu batoreza ibintu bya gisirikare c'est-à-dire que ibigwanisho byose by'aba M23 byahitira hehe hano hantu. Cyumva ko hano hantu hatara ahantu horoshe, ntihari ahantu horoshe ku gihugu cy'u Rwanda, ntihari ahantu horoshe ku ba M23. Namba koko bigeze yaho iyi Rumangabo ishobora kugaba ko igitero nk'iki mu gihe twari tuzi mu misi yahere batubwira ngo u Rwanda ni igihugu gikomeye, u Rwanda zari propaganda, u Rwanda rufise ubwirinzi. Ni gute drone ishobora kuzikagirane ikabombarda ahantu nkaha haba hari ibikoresho bya gisirikare, haba hari amaburende, haba hari ikintu kira kitu cy'u Rwanda. Mu misi yahera naravuze nti ubu hageze yaho M23 itagira n'inama.
Nicabubwira bababonye oya ubu nta nama mu bisanzwe nta bavuze ngo bashaka kujya Sud-Kivu yose kuyigarurira ngo bayigire igihugu cigenga nico kunda bose ico gihugu cigenga indongozi zidakora inama ico gihugu cigenga badashobora kuja hamwe ngo bige akarere canke bagira amanama y'ukuntu iki gihugu cabo ngo bavuga data wanje tukibahe cyo twagwa bumva abantu batarakabazo oya hari ikibazo gikomeye kubera ko umugambi w'ubwirinzi wamaze kuburizwamo ni ukuvuga iyi Rumangabo bayirashe kandi iyi Rumangabo ni esheke nininya cyane ku gisirikare cy'u Rwanda ni esheke nininya kubaki kuba kuba M23 ego kandi nanjye ndavuga nti ndazagukora ikiganiro ndababwire ukuntu aba M23 bariko bariruka haraka video nabonye bariko baranyaga kabisa biruka amaguru yashushe bahunga amadrone ya FARDC ego amadrone ya FARDC nukuvuga iki namba hageze yaho reka kavuga ndakabana vraiment vyumbabaza nakabahaye ku kavideo kabereye vyumbabaza nakabahaye kubera ko nanje naka video nabonye ndatwenga kugeza ku rwego rwo hejuru urabona abana ingene baba bakaniye urabona iyi ni FARDC ego urabona ingene baba bakaniye reka na video ngiyi abantu bataza bagira ngo turiko turasaba aramunenda connection sire bwaheze ku downloadinga iyi ni video igaragaza ukuntu M23 kirahunga iva za Rubaye abantu barashobora kwibaza ati kubera iki none ibitero biriko biraba ku makote yose Rubaya uvuye Rubaya uje ngaha anya Rucuru ahanya iyi ntuzenya Rumangabo yariri ibirometero 8 umva kari hafi ibirometero 8 ni hafi cyane uvuye Rubaya uje Goma nabwe kari ibirometero 32 na bingahe na 32 no kuvuga ubu bari ku muryango wa Goma na Bukavu Kagame nawe umwanya amakuru numvise yagiye gutabaza imfashanyo mu Barabu uyu mwaka tuvugana Kagame nawe ageze Doha agiye gutakamba avuga ati bene wacu murazi ko ujya mu vitama vraiment mu bintu byo gutakamba iyo habavye aca kuri ingendo zo hanze kandi azikora hehe mwibanga nta namakuru uru n'urugendo President Paul Kagame yakoze mwibanga bwo kugenda kuvuga ati rega abantu baramaze ati FARDC canke Kongo Tshisekedi ntari karakurikiza amategeko y'Doha ya Cicero no guhagarika ingwano ariko Tshisekedi arashatakoze kugira abigore ubu hageze aho Tshisekedi abereka ati mugabo ndakomeye ni wa mugabo President Paul Kagame yavuga ati ngo twaraviza muri Belgique ntiyarakwiye kurongora ngo igihugu ca Kongo ugize isahura muri ibyo ntari karabakore aramuhangayikishije ni kibazo urabona ino mirambo yose ini mirambo y'aba M23 biteye ubwoba M23 ari karakubitwa ubutababarirwa M23 arahangayikiye muri iyo Kongo nama nabivuze amba bakeneye kugwiza ifumbire muri Kongo mugabo M23 wese yoba yikunda naveyo kwishavu Tshisekedi afise kwishavu igihugu ca Kongo kibafitiye takubwize isero beto wavuze ati ngo bamwita beto Tshisekedi amwita beto so nuko kimeze kwakazi nuko kimeza iyi rero Rumangabo garutse muri Rumangabo iyi ni esheke ikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda n'aba M23 biragaragara neza ko bariko baratsindwa ku rwego rwo hejuru kandi ikindi kintu no babwira nuko atari muri nani gusa bariko baratera muri Rubaye umva bazimiye hose no kuvuga ubu nta support no kuvuga bateye Rubaya ntibategeza ko barira agace kose karimwa M23 oya bakubise imbere n'inyuma ntibakeneye n'akantu kamwe gacaruka nta ramforo iri buze kuko ni yari kuza yari kuva ha Rumangabo kuko ibi n'ibirindiro byabo bikuru niho bakubitiye niho bahereye drone yasambuye abanyarwanda nabonye ariko baravuga ibinyamakuru bien sûr bivugira igihugu cy'u Rwanda ngo babomoye ngo ahantu ngo M23 yari yaruguruje ngo hashira ngo abantu ngo badoda bashona sivyo niko yagira avuga ngo ahantu bateye ngo ntiyari kambi ya gisirikare
ngo ahubwo ngo nahantu bahora bashonera ngo centre de formation bagize kugira bagire ente ariko mwibuke kera kuva kera ntagiye na kimwe 23 ikubitwa bavuga ko aribo bakubiswe bavuga kenshi ko byarashe abanyagihugu bavuga kenshi ko barashe abantu bavuga gute abantu batara basirikare niko kenshi bama babikoze ya bon ica reka tugushimire cyane John Mabo reka tugushimire cyane je nanyuzwe murabona ko nayimaze akanya gatoyi nahoze nako ndamedita ati eske amuhemi 23 ahari canke ahaza kurara arumva ko aza kuramuka amahoro muri ako gatondo kaza imbere yuko jewe ndangiza nagomba felicite Wazalendo na FARDC nande ndabashimire cyane amahoro ko bako baritanga cyane bakoresha ingufu nyinshi kugira ngo bajya ijya mihimbiri bayihumure bayikuri hajya kuko ndaje biti mihimbiri kubera yo mihimbiri rasara ntushobora kuza ugateza umutekano muke mu kindi gihugu atari gwa neza cyane ukitwaza ubwoko kumurondera kubiba vrema hari hageze yaho abakongomani je vrema bikuberangira kubera ko hari hageze yaho abakongomani bafunguka amaso bakamenya ko kijya gihugu ari cabo ko kijya gihugu bakigwanira byabaye ngombwa n'amaraso agaseseka neza cyane nuko turabakunda reka tugushimire cyane John Mabo twongera dushimire n'abakora dukurikirana cyane ntitusiba kubabwira ati mugira amashe amagira amapartage menshi tureka tubashimire cyane nongera ndababwira ko ndabakunda cyane bizu